mugira mwumvize Gigoza 24. Mwiriwe Mike. Mwiriwe Corinne. Yo Mike, uyu munsi nko kubonana kwa nyuma kandi nkuko nabikubwiye ubuheruka. Nkeneye inyigisho ku bumana bwa Yesu kuko sintahura ingene ashobora kuba Imana kandi hari imirongo myinshi ya Bibiliya aho Yesu ubwiyo yita Imana kandi avuga kenshi ku vyase ari mu ijuru. Yesu ni yaba ari Imana koko, ni kuki yahamagara iyindi Mana? Imbere ya vyose mbanje gukubwira ko ari inyigisho ikeneye uguhishurirwa kudasanzwe kuva muri mpwemu yera, kuko nabonye abantu benshi igihe baje gusoma imirongo yose yemeza ko Yesu ari Imana bahaguma batavyizera neza. Ariko Mike, niwe yivugira muri Yohana 14:6 ko ari we nzira ukuri n'ubugingo, ko tawushika kwa data atamujanye. Mbega iyo sobanuro ntikwiye? Ni vyiza kumpa uwo murongo kwaho nyene niho duhera nyene. Ntugume ku murongo wa 6 gusa. Ndagusaba umanuke no ku murongo w'indwi, no kuvuga Yohana 14:7. Haravuga ngo iyo muba mwaramenye na data muba mumuzi. Uhereye ubu muramuzi kandi mwamubonye. Mike, ugomba kuvuga ko yariko arababwira ko bamubonye baba bamaze kubona data. Tubandanye buhoro buhoro kandi ntuhagarare. Soma umurongo w'8, no kuvuga Yohana 14:8. Havuga ngo Filipo aramubwira ati mugenzi twereke so bizoba bihaye. Ndumva bitanguye kuryoha kuko Filipo yagomba kubona data mu kuvugana na Yesu. Nakubwiye ko tubandanya buhoro buhoro kandi ntuhagarare. Bandanya usome umurongo ukurikira, no kuvuga Yohana 14:9. Ashinari ndabandanya. Haravuga ngo Yesu aramubaza ati mbega ko nabanye namwe igihe kingana gityo nturakaruha umenyaga Filipo? Ubonye jewe ababonye data, none uvuga ute ngo twereke so? Nkuko tubibona Yesu aratangara cyane kubona Filipo atari bwabone data. Naha ntivyoroshe gutahura. Ntuhagarare kandi turangiza ku murongo ukurikira, no kuvuga Yohana 14:10. Ntiwizeye ko je ndi muri data na data ari muri jewe? Amajambo mbabwira sayo nigeneye, ariko data aba muri jewe niwe akora ibikorwa vyiwe. Ubu birasobanutse kuruta. Ariko Mike, mbega turashobora kwita Yesu Alufa na Omega, uwa mbere n'uwiherezo? Izina ryitirirwa uhoraho gusa nkuko tubibona muri Yesaya 44:6. Neza cyane. Urashobora gusoma ahubwo ivyo Yesu yabwiye Yohana mu vyahishwe Yohana igice ca mbere umurongo wa 17. Haravuga ngo ndamubonye nikubita imbere y'inyundo ziwe nk'upfuye, maze ashira kuboko kw'iburyo ati ntutinye, jewe ndi uwa mbere kandi uwiherezo. Yo biratunganye. Mbega hari uwavugishwa n'Imana mu isezerano rya kera yavugishijwe kuri Yesu amwita Imana? Neza cyane. Soma muri Yesaya igice c'9 umurongo wa 6. Mu ndimi zimwe ni Yesaya igice c'9 umurongo wa 5. Haravuga ngo kuko umwana tuvukiye duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzoba ku bitugu vyiwe. Azokwitwa igitangaza, umujanama, Imana y'ubushobozi, data wa twese ahoraho, umukama w'amahoro. Ego kweri nivyo. Nyereka igice kimwe aho intumwa yise Yesu Imana yanje, Yesu akavyemera. Soma Yohana igice ca 20:28 ushaka 29. Handitswe ngo Toma aramwishura ati mwami wanje kandi Imana yanje. Yesu aramubwira ati wijejwe nuko mbonye, hahigwa abatarinze kubona yamara bakizera. Yo byose biratunganye, ariko ngomba unyereke akarorero kamwe aho Imana ishobora kuba mu mwanya umwe data, mwana na mpwemu yera. Kandi ndaguha akarorero. Jewe ndaza umwigisha wa kaminuza muri Kongo yigisha ibiharuro
kandi agakora nk'umuyobozi mu ruganda rucukura ubutare n'agataka, kandi akongera akaba n'umupasitori w'ishengero. Yakora ivyo bintu bitatu wenyene, ariko kamere kiwe kaguma kakandi nyene. Kw'ishengero, kuri kaminuza no mu ruganda rucukura ubutare yaguma ari wa muntu umwe nyene, ariko ivyo yakora nivyo vyatandukana. Niko bimeze no ku Mana, ni Data, Mwana na Mpwemu Yera, imwe rudende yigaragaza mu buryo butandukanye. Mike, urakoze cane kubwo kwihangana kwawe, kandi nizera ko tuzosubira uwundi munsi. Corinne, eka nongere ndagusigire umurongo wo muri Yakobo gice ca mbere, murongo wa 22 gushaka 24. Utubwira ko tutoba abumviriza gusa ijambo ry'Imana, ariko ko tworigendera. Turavyemezanya? Nimba ari uko, nagasaga Corinne. Nagasaga Mike, kandi Imana iguhezagire.